nimba umuntu agiye no kwitwarira umucamanza akabona aho kuri mugabo akaneshwa n'igiturire wa muntu yarenganya akaba ari watsinda urubanza n'uyo mucamanza na wene ayarye mugabo azi yuko ari deni afashe ico kintu yakoze cyo kurenganya umuntu ko yadafise ubushobozi Imana izokimusubiza ku mutwe ndetse n'abana vyaye akomokako ico kintu kizobashikako. Abantu benshi batanguye kwibaza impamvu utagitanga impanuro ku banyarwanda n'abanyamurenge Apotre Mbayahaga Isidore mbega nyene ko wicecekeye ku vyabo wabitewe n'iki warabahoreye kabisa ubunyumengo sinzi none niko kazi kiwanje ikaye oya jewe umwuga wanje nuwo kwama ndiko ndavuga iby'abanyarwanda n'abanyamurenge. Abanyarwanda urumva harimo abanyanse banyankira n'ubusa abanyamurenge banyankira n'ubusa mureke arabahanura bavuga ati nyabuna ibi bintu mubireke muriko muja mu ngorane kandi muriko mwitega imitego yego bakavuga ngo uratwanga none umurundi yavuze ati wanka bangwe ntiwanka zana ndabe jewe nashaka abanyarwanda ndabafitiye impuhwe ziteye ubwoba nyabahiga kandi ga Apotre abafitiye impuhwe kubera yatanguye avuga yuko inkotanyi ngo zizohoraho nk'Imana siko yavuze nifata ku matama ndavuga nti uyu mugabo arakosheje nta Mana yari ihari nta n'ico yakoze kugira ihagarara si Imana mukwiye gushima abarokotse mukwiye gushima inkotanyi nuzahagaritse jenoside nimba mugomba gushima mugashimira Imana mushimira inkotanyi kaje umunsi umwe tuzohurana Bizimana uyu munsi nukuri ndifuza ko ari ahantu twohurira nkamuraba amaso nkavuga nti umuhemu yavuze ngo ntiyigeze yonka amabere y'umuhudukazi atari nyina ariko nje kusanga mu nyuma njya kuvumbura yuko umugore we wari umuhudukazi kandi babyaranye abana bane babanye imyaka 40 abana biwe bakaba barayonka ayo mabere be none nk'ivyo bintu mbene noneho nimba atonsa amabere ya nyina ko atari umuhudukazi uzi gute ko atonsa y'umugore ko numvise abagabo muri iyi minsi ngo murongo hari byinshi wagiye uravuga mu mezi ahaciye kuva mu 12 mu kwa 2023 ariko no musi mu kwezi kwa 6 biriko biragenda biraboneka mu gihe hari abantu benshi bagiye baragutuka bamwe bavuga Apotre kuvugishwa n'iki Apotre ivyo nuvuga we nta makuru ufise nta makuru ufise uno munsi hari biko biraba mu bice bitandukanye vya muri Sud Kivu muri Kongo hari biko birahabera muri Zaminembwe n'ahandi kubera iki mbega hari ivyo ubora amaze kwerekwa canke n'amanalize ukora nivyo byatumye ndababwira nti ndabigereranije nka neza mu kwezi kwa 6 ntihazorenga mutabonye ibintu mutari mwiteze ko bizobaho n'ubwo Rwanda uri kuravuga ivyashitse muri uno mwaka uyu mwaka wa 2026 nzi yuko bazovuga ati muri record y'imyaka twabayemwo ku ntwaro ya FPR mwaka 2026 n'umwaka mubi navuze nti bantu b'Imana izi ntambara muri ko murajamo sizanyu zitegurirwa hane bakazibitirira ariko le victime ni mwebwe siko biriko biraba none yego cyane bigagarara hehe mu biganiro byagiye biraba ibiganiro byabereye i Doha cyangwa byabereye muri Angola byabereye Washington nta kibazo cy'abanyamurenge cyagiye oya uri kuraba ibintu biriko bibera mu Minembwe muri no misi biteye ubwoba yego birabishe no kuraba cyane mugabo amaradiyo namwe ni kibazo cyo mugenda mukavuga amafuti yukuremesha abantu bavuga ati bana bakomeye barashe abarundi barashe FARDC urumva twigwanaho yafashe ahantu hose yigarura kumbe nabo muri ko muremesha bamwe bari basigaye mubabwire yuko bene wabo batapfuye ahubwo bahagaze neza ku rugamba aho guhunga canke ngo birotire basure bishore kuri zongoye gufotora umusirikare umwe ngo yatembye umurundi ngo bamurashe yego ni sawa dufate ko yapfuye kandi ku rugamba birabaho nivyo yemeye perete ziba ku ngambo zose wewe abi wawe kubera tawa bavuze nuko batapfuye abantu baheze hariya yego bariko bamererwa nabi Apotre haya ntambara ntebe bazotsinda ntebe bazotsinda oya yego narumvije ntuze discours ya witwa Kanyiki
ariko aravuga nyine urabona ko arogereta ababaye kamemera umuntu bamusoma amazi ukavuga uti niba abantu batoshobora kuvuga ati natsinzwe nananiwe arihagarara ko agatanga kuvuga ibintu arumwika ngo twarabyaye tugize ukuntu yo gutabara umugabo we ntabuja yibereye hajya si yabo pe kuko nta kuntu je n'uno munsi bamubwira ngo abanyamurenge bariko baricwa bagapfa agace kamwe gusa ka Minembwe ahandi hose hameze neza kandi babana nabo nyene muri ko muragwana umugabo agace kamwe kariko kagwana kubera iki ese ko abanyamurenge iwabo w'abanyamurenge ni mu Minembwe honyene kwa ibyo bagomba kumvisha zihunye hama cyakene igihugu cyaje kibabesha kiti haguruka mugwane igihugu cyose kibe gwanyu. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko mumeze neza aho muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer in African TV Sondo kaze wose uriko kwerekana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu Gufya barabu ndavuga Oman Arabia Saudi Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique nandi hose kwisi mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi ukiri mushashwe kw'ishini yacu ndagusaba kugira subscribe kugira tukomeze kubaka umuryango munini. Yes, nundi munsi twagingeye kugirirwa amahirwe twakira umusango adasanzwe musanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Ambassadeur Apotre Rehoboth. Benshi mwamenye nkamba yahaga Apotre turabahaye ikaze. Baramutse neza. Umeze neza. Je nta musonga. Nta myidogo. Turabibona pe. Oya. Yego. Imana cyanyimye irundi. Umeze neza. Nto kwidogera Imana. Wow. Ibyo ntarashika ko biri mu nteguro. Hari ijambo ryayo ryandemesheje. Rivuga ngo vyiyumvira imvise ko si ivy'ivyago. Ni ivy'amahoro. Kugira ngo ndindira kuzogira kazoza keza. Ariko nawe mbanze nkubaze. Yego. Cyane gukosora. Yego. Izina ryawe. Yego. Witwa Frank. Yego. The answer. Niyo nyishu. Oya. Apa niyo nyishu. Inyishu. Aya Yesu ni nyishu. Yesu ni nyishu pe. Apana wewe. Yego, Yesu ni nyishu. Nahinye niyo nyishu. Niyo nyishu. Umucongereza bari kongeramwo nyene niyo answer. Ewe wihindiye wigira inyishu wapi kugira ngo kabe keza gusomba. Yego. Ari giye cyose Imana ni nyishu. Yesu niwe nyishu. Yego cyane ibihe byose nibaza ko hari n'abari kwadukurikirana amaze imyaka myinshi barindiriye ukidengeri ariko umwanya n'umwanya Imana irazikabahereza inyishu. Rero ntaco buzuma atarindira ukidengeri. Yego. Karako nagira nkubwira. Yego, murakoze cyane gose. Yes. Apotre uramutse bakunzi bacu dusakunzi benshi bagukunda bagukurikirana ariko kandi baramanze igihe kinini bagukumbuye. Baramutse. Reka ndabahe bwakeye aho bukeye. Abari kure naho usanga bakijyamye. Yego. Imana ibahe ijoro ryiza. Aho bugorovye ndabahaye mwiriwe. Yego. Yego. Abantu benshi muri komatera nguma twishyuza ati Apotre ari hehe turakeneye ijambo ry'ihumure ryiwe. Ubaza ko ari kubika abantu bakunda icyo uvuga cyane ry'ihumure kubika bahungabanijwe niki mu buzima busanzwe. Abantu no munsi bananijwe n'ubuzima, hari abantu bananijwe n'intambara, abantu bananijwe n'ibintu bitandukanye ku isi. Oya isi ntigira impuhwe. Isi nta kigongo igira. Isi ntushobora kuvuga ngo urihumuriza ukiri mu isi urumva uhangana nayo. Rero abantu ihumure bogira. Yego isi irahari kandi isi ni isi rimwe imibabaro itunze intimba n'amaboroga abantu benshi bararira kubera ibibazo bitagira inyishu kubera kunanirwa igihe kirekire ariko bakibagira yuko ata muntu ashobora gukura ubundi mu byago Imana itagije ati harageze. Ni Imana. Biroshe none kurindirira. Yego iyo ufise kwizera gushikamye ukamenya ko ibihe by'umuntu byose biremwa n'ikiganza cy'Imana. Uravuga uti nubwo n'abandi mu gihe kibi hari ikintu cyiza Imana ishobora kundemera. No muri ico gihe kibi rero nta handi nahamwe uzovuma inkomezi z'umutima zo kuba muri uwo mubabaro kandi ukabaho nk'ukomeye ukanawunyegeza n'abantu. Ni Imana ntiyamenye ko ufite ibibazo. Imana iraha inkomeza umuntu ari mu bibazo. Biroshe kunyegeza none. Yego biroroshe. Mu gihe uvuze inkomezi z'Imana muri wewe biroroshe. None abantu baririra ngo bagufashe iki? Nakimwe. Ntaco pe. None uzi ko umuntu urira ntihagire icyo agufasha wo muririra. Ayo marira ntuyabika. Yego. Wowe ugire kubabara, ugire no kuririra umuntu aho kugufasha
usange wariyararaje tuzobigize imibabaro ibiri Ego. ubwo umubabaro w'ikibazo wari ufise n'umubabaro yuko wagiye kwiyararaza ukabwira umuntu ingorane zawe agaca acika insamirizo yo kuzitangariza abantu noneho ugasanga ahubwo aho abantu bogize impuhwe ziwawe wacitse agatwengo n'ikiyaga mu masaro yose cy'ubupfumu wihorera abantu bo kuganyira muri iyi sese benshi ntabariho abantu ntibemere baganyira imana Ego, na wundi buhungiro buhari atari ku mana. Nuko onye, aho dushobora kunzi benshi bagukurikirana bagukunda mu bitandukanye. Apotre, dusubire muri weekend iheze aho nabonye mu gikorane cyangwa kubera mu ntara ya Muyinga. Uvuze amajambo atandukanye, ariko kandi akomeza abarundi, aho kandi agasabira abarenganijwe canke abahejeje gucirwa imanza zabo kugira ngo bashobore gufungurwa. Apotre, kubera ikajya amajambo yateye ubwoba abantu benshi, ariko kandi arimesha abantu benshi. Kubera iki? Gutera ubwoba aho nta birimo, nta jambo ry'iterabwoba ryari ririmo kuko kijya ni ijambo ry'umutwe canke teme yari yatowe indongozi kugira ngo twigishe ko yuko indongozi nziza ari ishoboye gutorera ibibazo inyishu z'ibibazo abantu barongoye bafise ni bafatiye ku ijambo ry'Imana riri muri kuvayo yerekana aho Yetiro yasanze umukwe wiwe Mose Imana yamuhaye kurongora igihugu kigoye ko carimwe amatati menshi carimwe abantu baburana asanga abantu banyotewe ubutungane nawe kubera yari umuntu w'Imana adakunda akarenganyo afata umwanya munini awushira mu guca imanza kugira ngo yumvikanisha abantu umuntu wese aje mu burenganzira bwiwe rero nta kintu na kimwe kigoye cyarimo kuko ubwa mbere ho turazi yuko Imana iba mu ruhande ubutungane Imana igendera mu kuri ishigikira indongozi y'ukuri Imana ikunda akarenganyo ishaka umuntu ahohotera uwundi Imana igomba yuko umuntu wese asonera mugenzi we kandi nihaba hayo n'urubanza rutsinde uvize ukuri ntihagire umuntu aho tora mugenzi we ko yamusumbije inguvu burya nta n'umuntu akomera nama ndabivuga hakomera igihe ciwe Imana igukomeje so ugira ukomeretsa aburuta no kugira ngo ubakomeza ahubwo nawe ni byiza yuko rero Imana jambo ry'Imana ikintu cerekeye imanza nziza ni ijambo rigaruka muri Bibiliya inshuro 204 Imana yensiste ibwira abantu ati cimanza ziroranye renganura abantu iyo hacibwa imanza zigoramye canke abantu barenganywa none bize bikagenda gute muri ico gihe ico gihe Imana irababara kuko iyo umuntu arenganije uwundi Imana irababara kuko Imana ikunda umuntu arenganya iyo uri ndongozeho ukarenganya ni ngorane kuko ushobora no kuzibira umugisha ku gihugu canke ku gace wahawe kurongora kuko Imana igushigikira ntibikunda Imana ni heshi ivuga ati buranira abapfakazi sivyo imanza ziroranye imfuvyi muzihoza amarira impahazwa muzitabare burya Imana kugira ihe uburongozi umuntu nuko ivyo bintu byose abantu banyotewe biteze ku by'ubutungane Imana imutoranya kugira ngo babironkere muri we rero ni vyiza yuko abantu bari batoye riya teme kugira ngo tuyivuge ko abigisha bose niyo bavuze ko uretse ko tutasigura cyo kimwe mugabo niko bimeze Imana ahantu hose sanze abantu barenganywa ihagurutse bavugishwa n'ikavuga ati genda umbwirire abantu ati abo bantu bariko barenganywa mubareke hari abantu n'umunsi bafunzwe ariko imanza zabo zabanje gucirwa mugabo batarasohoka no munsi bari mu gahinda canke imiryango yabo gasanga kuko bari dodomba ivyo bintu hari cyo biheza bigatwara igihugu biragitwara igihugu ko Imana urumva hariho amarira yumva agira kuko iyo upfungiye umuntu busa canke ukamunyaga utuntu twiwe kubera umusumbye igikenye ugafata itongo ryiwe ukarikwegera kuryawe ukaryomeka ko iryo tongo ryari ritunze umuryango ni ukuvuga umugore n'abana b'uwo muntu bose urabishubishishije inzara muri ico gihe nubwo wokwimbura umenye yuko igikorwa wakoze ni deni wafashe uzokwishura nimba umuntu agiye no kwitwarira umucamanza akabona aho kuri mugabo akaneshwa n'igiturire wa muntu yarenganya akaba ari watsinda urubanza n'uyo mucamanza na wene ayarye mugabo azi yuko ari deni afashe ico kintu yakoze cyo kurenganya umuntu
kubera adafise ubushobozi imana izokimusubiza ku mutwe ndetse n'abana vyaye akomokako ico kintu kizobashikako imbuto bivye niyo uzokwimburako ni biblique gushika ku ruvyaro rumwe yego niko bimeze burya abantu imana muri no misi igihe turimo c'igihe c'isezerano risha imana igihaniraho irarindiriye izohanira abantu rimwe byaha bihanire hamwe mugabo kera yahaniraho turabona igihe imana yarakara kenshi igahora abantu ikosa bakoze ryo gutoteza abandi ico kintu rero ni kibi urabyumva reka nakubwire je nigeze kubona n'amaso y'uwanje gutyo umucamanza arenganije umuntu w'umutamakazi w'umukecuru aja kumutambukira itongo aramutsindisha ku rubanza kandi uwo mukecuru yari afise ukuri mugabo abura abantu bamushigikira abura ijambo imbere y'ubutungane kubera uwo baburana musumvye uburyo araritambuka arihanyura nabi igipande cy'uwo mutamakazi agiha uwo muntu baburana uwo mutamakazi yarababaye yavuze ijambo rikomeye turiyumvira ingene imana yaryumvise ikarishira mu ngiro biratuyobera yego abo ndiko ndavuga nk'abantu bava hari iwacu baca bamenya umucamanza ibyamushikiye uwo mukecuru yararize aravuga ati urandenganije kubera ntagira umwana ntagira uwanje ntagira uwumvugira ariko naho nubwo meze gutyo imana irumva umubabaro uvuze umutima imfashe iri tongo utambutse uko ukaritambukira mu karenganyo ribi rya nyuma ntihagire n'uzotambuka ribi rya nyuma kuvuga yaramusabiye ubuzi byashikiye uwo mugabo yashyitse imuhira sinzi y'ibisazi byamufatiye ashika muhira ahasanga abana biwe abuganira mu cyumba atora imbugita bose arabakerera abana yabyaye 4 umugore ngo aze kuraba asanga ni ngorane nawe amwiruka ko aramusiga umugabo yavuye aho ayataye impuzu agenda gusa acika umusazi umugore nawe kubera agahinda n'umubabaro yagize nawe ne umutwe byarira abantu bavuga bati iri ni jambo wa mukecuru yavuga iyo ufashe umuntu w'inzira karengane ukamufunga umupfungiye ubusa uwo muntu niwe yakora agakorera umuryango ni ukuvuga umugore n'abana be bose bishishije inzara abana ntibakija ku ishuri abana ntibagishobora gufungura hari ibintu bigiye kononekara mu muryango urambwira ngo amarira y'ujya muntu ujya mugore yasigaye muhira amarira y'abajya abana amarira y'iyo mfungwa yapfungiye ubusa apfukamye muri kagashi bamushiramo ariko arerera imana agusabira iki agusabira iki imivumo rero imana ikunda umurongozi ahagarara mu ruhande rw'ubutungane akavuga ukuri igituma navuze ko ari amajambo ateye ubwoba urumva yuko n'amajambo umuntu agerageje kwiyumvira ko kabiri arumva yuko natagendera mu kuri bizomusiga habi niko bimeze hariho ingaruka zizoba fendofe igihe cyawe cyo gutunganya ibintu bikujanye ntubitunganye ukabisiga uko kandi wari ufitiye uburenganzira menya ko kaya karenganye warenganije naka nawe karakurindirira ahandi hantu uzorenganyo canke barenganya umwana wawe kuko niyo mbuto wabivye niyo uzokwimbura ingero wagereyemwo abandi nawe niyo bazoguheramo imana rero shaka uburinde ntiyogushigikira uri kurarenganya umuntu kandi kiri naco imana ntishobora kuyihendahendesha ibimazi ngo uvuye ngo natanze amashikanwa manini nashigikiye ishengero nagize ibi n'ibi mu gihe mu mutima wawe uri inkozi y'ikibi ntibikunda ntibishoboka ego rero nico gituma urumva
igihugu kigira umugisha kigatera imbere imana ikakiburanira kuko nacyo kigira ibibazo ugasanga kiyagize ingorane mugabo ugasanga imana irahagurutse irakiburaniye kubera indongozi zacu zagize impuhwe z'abantu barenganywa bakabarenganura bakabakanwa k'imfubyi bakabakanwa k'abapfakazi bakabakanwa k'abakene aho kuri kwabo kutashoboye kumvikana ugahaguruka kuri indongozi ukavuga ati pakesti uyu muntu mwaramurenganije uyu muntu mwamutwaye ibintu byiwe musubize za mfubyi zariko zirarira abazihanaguye amosozi wa mutima w'umupfakazi wahora ugarukira mu kanwa yawusubije hasi ico gihe barapfukama bose bakaguhezagira bakavuga ati mana uyu muntu adukoreye iki kintu adukuye muri aka karenganya adutabaye uko nawe uzomurabe ryiza ibikorwa byiwe byose akora ubiha umugisha uhezagira umuryango wiwe ni ikintu gikomeye cyane rero kumva ngo urakomeye kubera urenganya uwo ushatse ugapfungira umuntu ubusa cyangwa ukamwica ukamuzimanganya cyangwa ukonona ibintu byiwe ntiwibaze wewe ngo ugukomera kwawe uzokwamukomeye urabona iyi ntebe nicayemo iyi irazunguruka aho iriko irazunguruka hariho mesaje impa iravuga ati urabona ko izunguruka ejo izokwakira uwundi ujya mu muryango hajya winjiye hajya aha ngaha hari uwundi ubona ni ukuva ujya mu muryango iyo ndawuravye umbwira ngo aho winjiranye niho ujya gusohokana ibihe by'umuntu rero birahinduka kandi kazoza keza ko mu gihe cy'umuntu atakiri muri ya ntebe agategura kiyicayemo aho uzokwicara ejo uhategura ucicaye hahandi yeske ni nava abantu bazonyakira sosiyete izonyakira kominote yiwanje canke aho nzoshika bazompa icicaro bivanye n'ingingo wagiye urafata ugifise wa mwanya wo gufata ingingo ijambo rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu kabisa ahari hose apotre reka simbire ahantu naho abantu benshi batanguye kwibaza impamvu utagitanga impanuro ku banyarwanda n'abanyamurenge apotre mbaye hagaze idori mbega nyene ko wicecekeye ku vyabo wabitewe n'iki warabahoreye kabisa ubunyumengo sinzi none niko kazi kiwanje ikaye oya jewe umwuga wanje nuwo kwama ndiko ndavuga iby'abanyarwanda n'abanyamurenge oya happy ariko umwanya uhari tukabiganira twobiganira none byombuza kuja gukora ibintu by'iwanje bindi ngo hari umuntu anindiriye ngo yumve ibyo mvuga ku banyarwanda n'abanyamurenge oya hama iki nacyo hari icyo ntabavuzeko hari impanuro ntatanze uno munsi ntibariko barabona ibyo nagiye ndavuga none narababwiye ntimurindire mu kwezi kwa gatandatu hazoba ibintu mutari mwiteze ntibiriko biraba ego mwini mvugo abantu bakwiye kuza barumva mu ijambo wumvise rekera guhindure uhinduke kuko muri kurahanura umuntu ntahinduke ntiyumve ni nk'umuntu yazibuye mu mazi none ubwo azocika amazi umunsi umwe ubuzi ko rizoguma ari ibuye ariko rero mu bisanzwe ugiye kuraba abanyarwanda urumva harimo abanyanse banyankira n'ubusa abanyamurenge banyankira n'ubusa umuntu ariko arabahanura avuga ati nyabuna nyabuna ibi bintu mubireke muriko muja mu ngorane kandi muriko mwitega imitego bakavuga ngo uratwanga none umurundi yavuze ati wanka bangwe ntiwankazana ndabe sibyo bangwe ukigwana bavuga ati wa mugabo reka iyo ntambara ukanga mugabo amaze gukura umuntu ivyinyo bigakoroka cyangwa ukagira ibipfupfuri umuntu avuga ati zana ndabe ntubucanse none kuje wamaze kuvyimbirwa ukaza amenyo yakutse kubera ko umutima utakore nguze kare utaraja muri iyo ntambara kandi udahavuye inesha siho byari kuba byiza rero abantu benshi intabarirwa kenshi zibwirwa nuko amaso atukuye hari ibintu abantu bagijamo ukavuga ati uyu naho ubwo winshikiye nakari yarambariye yaravutse sinavyumva nigira umusatsi mugabo urabinshikiye jewe wanashaka ntaco kirekire ngifise cyo kubavuna ndabikurikirana nkaraba gusa nkabona nti ni Imana yo gutabara aba bantu kuko baramaze kugwa mu mutego bagwa mu kinogo biyimbiye bo nyine ubwabo
bakurikiye ijwi ry'umunyakibi abahenze. Uno munsi cobo bimvye basanga cyaramaze kuba kirekire ko kivamwo biragoye. Uno munsi rero amaborogo yabo haragoye no kumva. Biragoye. Nayo ubundi hoho intambara nimbi. Je cifuzo cyane nuko akarere kogira amahoro. Niryo sengesho ryanje. Nuko abanyarwanda barundi n'abandi mu karere bose ibintu bidutandukanya byumvaho. Izi politike zituma tutumvikana kandi tutazoreka kubana yisi kiriho tuzoguma tubanuku. Icyo kintu ni kibi. Tuko dutegurira kazoza kabi abana bacu. Kuko kubaho ugaca usigira abansi uruvyaro rwawe abansi warondeye. Urabizi yuko bavuga ati umwana w'imbeba azira urwanko wa nyina. Ni byiza yuko abantu biyumvira kazoza ka generation ziri imbere. Nimba umushinge turiko turasigira urugwaro rwacu. Ari urugwanko turiko turabiba dutsimbataza gutya. Muri ko beza ko tuvyara bazobaho gute. Ni ikintu kibi cyane. Jewe vraiment nobahanura uko abantu bagera bakarengera ibatandukanya. Ibyo bapfa bikaba bito ahubwo icyo bapfana kikaba kinini. Buryo umubanyi utazokwimura haba ari umuryango. Nta uri bumushire. Oya, naho mwogwara intambara ntiyoba idahera. Yoba intambara igera ahantu igahera. Hanyuma kandi umuntu wese ni byiza yuko agaragaza guhiteka igihugu ciwe kameme. Nubwo bushaka amahoro umuntu aje gusotora hagomba gufata nabi uramwankira hamukamurindira. Ni ibintu bigoye. Jewe nashaka abanyarwanda ndabafitiye impuhwe ziteye ubwoba. Nyabahiga kandi ga Apotre. Abafitiye impuhwe kubera hari ibintu bakora bakibaza ngo no kwihagarara ko cyane no kwereka abantu yuko bakomeye. Kugira ngo muri Conseil des Nations babone ko ari igihugu giteye imbere canke cigihangange. Mugabo ugasanga biragoye. Byo bariko barakora. Warashaka uno munsi ugiye kuraba. Noye nimba bakomeye. Ubu barakomeye ku buryo babone ko batayikeneye Imana mu Rwanda. Oya. Imana irakeneye amikene igihe cyose. Ariko barayirukanye. Je nakurikiranye ryo mu minisitiri twabizimana. Haragaze igihe n'izina ryiwe rimbihira kuvuga. Kuko urabona uvuze abanyarwanda bamuza muratandukanye. Vuga abantu bamwe abanyarwanda ari muri FPR bari ku butegetsi nabo napana abanywanyi ba FPR bose. Mugabo imitwe. Sibyo? Mugabo urabizi yuko urudagara mu kubora ruhera ku mutwe. Yego. Niho ruhera misi yose. Yego. Yatango yavuga yuko inkotanyi ngo zizohoraho nk'Imana. Siko yavuze. Nifata ku matama ndavuga nti uyu mugabo arakosheje. Avuze ijambo ribi. Je nibaza yuko abamukurira baje kumushira ahantu bakavuga ati wa mugabo wavuze nabi. Yego. Arasubira ati muri genocide nta Mana yari ihari. Nta nico yakoze kugira ihagarara. Si Imana mukwiye gushima abarokotse. Mukwiye gushima inkotanyi. Nuzahagaritse genocide. Nimba mugomba gushima, mugashimira Imana, mushimira inkotanyi. Ya jambo ri. Ko none Apotre nese bo bagwanye intambara. Nawe niko vyumva. So banesheje abanzi. Babanesheje he. Igihugu cy'u Rwanda. Kubera ko batabanesheje intambara itaraba ngo abantu bapfa. Kw'Imana imenya ibihe ikanabihindura. Yego. Kubera ko izo nkotanyi zitabujije intambara kuba zitabujije genocide kuba. Intambara abantu bariko barapfa. Imana ntiyatabaye kweli. Biragoye. Ari ibintu yavuze numva binteye ubwoba navuga nta abantu ibintu barimwo biragoye. Icya kabiri. Uriya mugabo avuze imvugo mbi kandi kwiye gukosorwa. Yego genocide yabaye. Mwe gucuvuga ngo yakozwe n'abatutsi bame n'abahutu. Gavyo bakaburungu
c'est-à-dire umuhutu aho ari hose umugisa umugenosideri n'abicaye. Nabonye akavideo bariko bavyigisha mu ishuri abana batoya utwana duto bariko bigisha amateka bakaresita kugira bavuga ibindi uti genocide kandi ni bande bisha abandi bati n'abahutu biye bintu muri kazoza bizovyara ikintu kibi si vyiza borondora iyindi style yo kunga abanyarwanda mugabo utabanje kweza bamwe kandi nabo bamwe weza bose batera nguco wita abandi ko ari bisizi imwe abicaye nk'umwana yavutse inyuma y'intambara akaba ari karigishwa bijya kandi yavutse ku bahutu c'est-à-dire yuko nawe umushizemo ni umuhutu yarishe kandi abahutu barishe ni ukuvuga umugizi umwicaye. Ikindi cyambabaje Jose nkunda umuntu ahemuka pe aya kaje umuzo tuzohurana bizimanzo y'imotsi nukuri ndifuza ko ari ahantu twohurira nkamuraba amaso nkavuga nti umuhemu kubera iki bizimana ibyo numvise bavuga ko kuri we yavuze ngo ntiyigeze yonka amabere y'umuhudukazi atari nyine ariko nje kusanga mu nyuma njya kuvumbura yuko umugore we wari umuhudukazi kandi babyaranye abana bane babanye imyaka 40 abana biwe bakaba barayonka ayo mabere be none nk'ibyo bintu mbere noneho nimba atonsa amabere ya nyina ko atari umuhudukazi uzi gute ko atonsa y'umugore ko numvise abagabo muri iyi minsi ngo murongo ibintu sibyo numvise ngo murongo da baratubwira abasanzwe bonka muri commentaire iyo ni discours y'umunyepolitike cyangwa umushikiranganji yoja kuvuga c'est-à-dire abantu bose bonsa amabere y'abahudukazi ubatesheje agaciro bese ko atari abantu buzuye bamaze n'abantu uri hejuru yabo uri imbutiro bane uri hejuru mese fo bijya ni ibintu bisigaraho none nk'umwana wiwe nimba ko ku mugore wari umuhudukazi umwana wiwe yumvise ya discours tijya amabere nonka ari karatesha agaciro amabere yonka kuri nyina wiwe arise bisige icigwa kimeze gute nateye ubwo ni ibintu bigoye yego Tito Rutaremara rya Mutama twara umugambwe hariya nawe aherutse kugira ikindi kintu nk'icyo avuga yuko ati adakeneye kumva Imana na rimwe hagaze kwibuka ibyashikiye abanyarwanda niba yihore ntacyo yamaze apotre ubwo ti ashigikiye abantu bavuga yuko atamana iriho Paul Kagame nawe ati amashengero ahubwo no kuyugara yose nta nicyo amaze rumba naho rongera ubwona avuga nti bene data baharugo Imana sinzi ko izomanura inkuba sinzi ibyo izokora mugabo kenshi abantu batanga kugwanya ubumana bw'Imana mu gihugu kandi tuzi yuko Imana niyo yimika abami nishiraho abaganza kandi ikabihuwa ishatse abami bose abaganza bose bariho bashizweho nayo uburongozi bwose buva ku Mana akenshi mbona yuko uko biri kose n'ubwo kwikomeza ingoma iherezo ry'ingoma yawe bari hafi niko nsoma muri Bibiliya abami bose bakomeye bigeze kwikubita ku gituza bakavuga yuko badakeneye Imana cyangwa bakayisuzugura byabarangiranye nabi byarangiye nabi apotre ubwo none Imana ntiyo yarahemukiye FPR mu gihe mukiragiye Imana hemuka kubera ko bivuga mu mpande zose no Imana iragororotse Imana iratunganye Imana ni umunyakuri Imana irera Imana igira nkunzi ibihe bibi bishikira abantu bose n'ibihe byiza bigashikira abantu bose ntipendereye nta kintu na kimwe kiriho cyobaho ngo kibuze kwitwa Imana d'abord ni omnipresent iba hose ibera hose icyarimwe ni omnipotent ishoboye byose sibyo Imana ni Imana
reka ntugasotora imana oya oya nimba ariho yari iri bikaba ibona Ego. ifise impamvu yabiretse ntibibuza kuba imana umana ntiwiva ntibibuza kuba igororotse ntibibuza kuba iyera oya nimba muzoshima imana kubera ibyanyu byagenze neza gusa muzoyibaze kubera iki igihe yesu yari ku musaraba bamutera imisumari ntiyari imana ntiyari umwana wayo ariko arasufura ko yamuretse agasufura akarenganywa agakubitwa agacirirwa imanza bakamubamba ku musaraba imana iraba ibona kwari kubera iki icyo gihe ntiyari imana yari mu ijuru ego yari imana ni uko yareze ko inyuma y'ako gahamo hari ibihe byiza bindi iri kirarema kandi bizokiza abandi nimba imana ikugetse ngo uce mu mibabaro ifise papasi yayo ntiwogaruka ngo uvuye ngo wowe ngo warakomeye ngo igitangaza uvuye uko wafashe mu gihugu ukacifatana imana itashatse kuja ku burongo uvyanga cyangwa uvyemera kugira uhashike ni ikiganza cyayo nimba waragwanye ni watanguje intambara eske abatashoboye kurangiza intambara bapfiriyeyo wabasumije formation ntimwaforomeye hamwe ntimwarasa cyo kimwe ndetse bakanakurusha kubera iki wowe waciye hejuru y'imivyimba wowe ukaguma uhagaze abandi batembye aho nta mana irimo kubera ko hatatembye wewe ahubwo wari ukwiye kwishima ukavuga uti ndabye aho twavuye nkaraba ivyadushikiye nkaraba ingene intambara yarangiye n'abantu bapfuye kandi bose bazira kugomba yuko bagira impinduka mu gihugu uvuga uti je imana yasigaje kubera iki si kubwawe hari impamvu yagusigaje rero kuvuga ngo wavyikoreye ryari ese kugira pouvoir ku buryo uvuga uti uzoteka nimwe muhema ko uri perezida w'igihugu ko uri ministre ko uri utwara umuganga uri ku butegetsi impemu zawe nazo bazikontrola wazihaye ikarata y'umuganga wawe ngo zikubahe nazo ni inywanyi z'umuganga wawe canke no kabisa imwe muhema nta pouvoir nimwe zifise none apotre giki gituma abantu bibagira ineza imana yabagiriye ni satani no guhaga nabi no guhimba nabi uretse n'imana n'umuntu ari umuntu yakugiriye neza cyari ukwiye kumwibagira n'umuntu mwahuye inyota haguha amazi yo kunywa wari ukwiye kwama umwibuka n'abana bakabagira uti mwabana nakarangiriye neza aho muzobona hose ineza yangiriye muzoyimusubiza nimwabona umwana wo kwanaka muze mwaye muzi yuko se yatugiriye neza twaciye mu bihe bibi yaratugaburiye hari igihe yampaye impuzu ndabambika abana ukababwira none munsi abantu barakomera yamara gukomera akibagira bya bihe bibi by'agasuzuguro yacamwe ahubwo ashatangura wewe kwigira imbutiro banuye ahagomba gusuzugura abandi ahagomba kubereka yuko ari igihangange sivyo ariko nagenda kubwira ahantu ho bugeze hose hari amaboko y'abandi bantu yagusunikiyeyo ntiwahishikanye cyane uravyumva ayo maboko n'ubu uracayakeneye ni nka kujya ko umuntu yurira ingazi yamara gushika ingazi mujanye agacibaza ngo ingazi nta gaciro ifise ingazi yigumizaho kuko hazogera igihe kimwe ukenere kumanuka usubire iyo wavuye ni wasubira ingazi warayitaye uzomeneka uzoje ukoroka ego mwini mvugo rero gukomera kwawe tibisobanura ngo wowe wakomeye kubera imana yankanaka adakomeye nkawe nuko ikintu cyose kigira umutwe kandi kitagira imitwe ibiri cyaba igihugu ikenera perezida yewe umuryango ukenera serugo yewe sosiyete cyangwa ikindi kintu gikenera n'inka ari inka zifise izirongora uravyumva rero mu yindi mvugo rero abantu bakwiye kumenya bakaja imbere y'Imana ukayibaza uti pourquoi moi washimye iki quelle ma mission ugomba ko nkora iki wantoranirije iki mu gihe canje ugomba yuko nkora iki ukabwira Imana uti nkoresha ibyo ushaka mbende wow ntabwo garuke kwitoza gatuza ngo ntukeneye Imana Imana umunsi yovyumva reka ndakubwira bajya bisaza ngo ntibakeneye Imana nuko nabwo babuje abantu gusenga hari abagisengera mu mpisho
baririra imana kandi basabira ikigongo bajya nyene bavuga ati imana Babarire. ntuduhebe kubera naka mubabarire nta niyo imana reka Ego. uwitwa Nebukadineza muri Bibiliya yigeze kwikubita ku gatuza ari umwami akomeye w'i Babuloni hariya muri Iraki yatwara Iraki mugabo yatwara ibihugu 127 pane ibintu by'ibihugu abadagi bagi bamanyagura bakagusigaza agace gatoya yatwara isi yose cyane umwami akomeye bwa umunsi umwe arahimbye ahimba nabi yibagira guha imana icubahiro ahagarara mu kirimbi we araraba ibintu yakoze araraba icubahiro araraba ibintu afise avuga ati Nebukadineza ndi umugabo raba ibintu je nakoze imana iri mwijwe ati byose icubahiro bacihaye sawa guhera ubunyene ndakwirukanye ugiye mu ishyamba uzorisha imyaka 7 nk'inka umwana yagiye imyaka 7 imana imushyira mu ishyamba imwima ibyo kurya arunamarisha ubwatsi nk'inka nta bakwafere baba mu ishyamba urabizi urushatsi rurashwigira nta madushe nta masabuni yamakuru garagara ibizara birakweguka bicika nk'iby'igikoko nacyo kitabaho imyaka 7 iheze arasubira aribuka ati imana yo mwijuru yongirira imbabazi gasubira kuba umuntu nyamuntu noyishima niyo mana imana yavuga ati nta kindi twapfa n'intebe yawe ntawe nayishizeho ugenda usura wicareko ntansa agasuzuguro imana yahagasuzuguro rero ihanga risuzuguye imana umenye ngo umunsi umwe imana izorisira ibanga abantu bagira ingorane bivuye kuri ako gahimbo kabi imana iguhaye amahoro ntuhimba amahoro imana iguhaye umutekano ntuhimba umutekano imana iguhaye kuba umunyagikundiro cyo kugira ubutunzi bunubu ntugasuzugura abandi ico ni igihe cawe ico abandi kizokurikira ego nico kibazo mfise kuri abantu baharuguru ayo majambo n'ubu kuva ndayumva nama ndayumvira si bari conscient y'ikosa bakoze kudoma urutoki mu jisho ry'Imana ukavuga ngo nta gaciro ikwiye kuronka mu gihugu cawe ntakimaze ntiyonashimwa ahubwo inkotanye zigize uhoraho l'Eternel imana dusenga aya wokomera ariko ntiwoba imana ego apotre hari byinshi wagiye uravuga mu mezi ahaciye kuva mu 12 mu kwa 2023 ariko no musi mu kwezi kwa 6 biriko biragenda biraboneka mu gihe hari abantu benshi bagiye baragutuka bamwe bavuga apotre kuvugishwa niki apotre ivyo nuvuga we nta makuru ufise nta makuru ufise uno munsi hari biko biraba mu bice bitandukanye bya muri Sud Kivu muri Kongo hari biko birahabera muri Zamine mbwe n'ahandi kubera iki mbega hari ivyo ubora amaze kwerekwa canke n'amanalize ukora burya ibimenyetso bimwe hari igihe ubona ico bizovyara yego umuntu aje kubona ko ikimenyetso kuri kumurika avuga utuye umuntu ejo hazovyara iki hanyuma iki naco naye babwiye je ndi umuntu akurikirana politike cyane trop nimba ari ibintu nkurikirana ku mwanya ibintu bya politike yego ko politike ntashobora kuyivuga ngo we ntabikeneye tuzona yijamo oya politike utayikinye iragukina ntushobora no kubura umuntu muzima ngo uvyuke mu gitondo kimwe ucupfa kohoha utaza amakuru yako karere warayemo tanga umenye ati haraye gute bimeze gute mu karere bimeze gute bahavugwa ibiki hari iki nibyo byiza ukamenya ni ikintu gikomeye kuba informe burya abantu benshi ntibazira valeur ya information kuba ufise amakuru ni ikintu kiguha ibice byinshi by'ubuzima kumenya ingene bubamo yego uzuraba amashirahamwe akomeye ibihugu bya rutura bikomakomeye bishira bije nini cyane mu kintu cerekeye renseignement iperereza yego kumenya amakuru kamenya uti umwansi wanje ninde umukunzi wanje ninde mbega imigambi mfitiye niyi ico gihe biguha kumenya kwiyubara iyo uja
uwo muganira Yeah. uwo muteramana Yes. niwo musangira imigambi kuko nibafatanya imigambi yo kubaka n'ugomba kugusambura Yego. uzoshira ku itafari ararikuyeko iyo nzu ntizopfa yuzuye mu yindi mvugo rero byabaye ngaha muri izi ntambara z'akarere ngaha uri kuraraba etape zagiye zicako n'isura zagenda zerekana nibyo byatumye ndababwira nti ndabigereranije nka neza mu kwezi kwa gatandatu ntihazorenga mutabonye ibintu mutari mwiteze ko bizobaho n'ubwo Rwanda uri kuravuga ibyashyitse muri uno mwaka uyu mwaka wa 2026 nzi yuko bazovuga ati muri rikodi y'imyaka twabayemwo ku ntwaro ya FPR mwaka 2026 n'umwaka mubi kuko n'umwaka u Rwanda barumanuye barushira down diplomatiquement dusa nuko rwapfuye gusa ni mugabo urumva muri politiki umuntu arakwera mugabo ntacikana ntaherengetera arasubira akibyukiranya akagwana ndisubire yuko muri plane zabo batari bazi yuko iki kintu kibashikiye muri 2026 cyoshikira u Rwanda babona yuko bamaze kuba mu bindi bintu nyene by'ibirere byo kumenya kugara ibintu byabo gutunganya ibintu byabo niki mugabo bagiye gutangara Burundi uko babuze gasaka babusanze babuze kumenya ni yumenga bahejeje kunesha bahejeje kubona yuko ibintu byabo abarundi batobikoma mu nkokora bakongomani mugabo diplomasi basanga diplomasi y'u Burundi na Kongo biri hejuru paraporo y'u Rwanda uyu munsi ubu nibaza ko bari muri laboratoire kuza kuvuga ati finalement twari twarihenze babantu zone pas négligé n'abantu boroshe mwini mvugo rero politique uyihoza kwijisho misi yose ibiriko biraba ngaha mu banyamurenge nivyo navuze navuze nti bantu b'Imana izi ntambara muri ko murajamo sizanyu zitegurirwa hane bakazibitirira ariko le victime ni mwebwe siko biriko biraba none cyane bigagarara hehe mu biganiro byagiye biraba ibiganiro byabereye i Doha cyangwa byabereye muri Angola ibyabereye Washington nta kibazo cy'abanyamurenge cyagiyemo nta cyagiye bateza kubona kiyagiye bati finalema ya ntambara no kwigwana inyungu ziko zijana abandi aho twamamwima barabara cyo bitumarira no kuvuga dividende politique nubwo zubamwe bakazinegosia nta zabo banegosia bazobagira ati ntambere raheze ibimuga ni mucumbagire mutahe abapfuye rabo furira ngaho nta kundi ariko iteko birarangiye baje bose bati none finalema cha gihugu bavaho tuzoronka ko batakiduhaye cyo tumuraba kavuga uti biragoye no kuvuga ngo abantu bagiye ngo bakomeye byagenze ukunuku oya uri kuraba ibintu biriko bibera mu minembwe muri no misi bitebwo birabishe no kuraba cyane mugaba amaradiyo namwe ni kibazo cyo mugenda mukavuga amafuti yo kuremesha abantu bavuga ati bana bakomeye barashe abarundi barashe FARDC urumva twigwanaho yafasha ahantu hose yigarura kumbe nabo muri ko muremesha bamwe bari basigaye mubabwire yuko bene baba batapfuye ahubwo bahagaze neza ku rugamba aho guhunga canke ngo birotire basure bishore kuri zongoye akijajara buhamagara bakamanika amaboko bakavuga bati tuje mu biganiro natwe himba byo nashoboka nibagire koze y'abanyamurenge abati reka tuganire mugabo mu biganiro by'abanyamurenge ari gutuma Kagame canke abandi bantu bose abanyamurenge bake urungo rwego raba rero ugasanga icyo gituma kenshi umuntu asigaye biraba akihorera kuko ntacu umuntu atababwiye oya nta nkebuzo nimwe tutabahaye mugabo biriko birashikura abona yuko hamwe byo bandanya gutyo abanyamurenge baraherengetera koko byogorana gufotora umusirikare umwe ngo yatembye umurundi ngo bamurashe yego ni sawa dufate ko yapfuye kandi ku rugamba birabaho nivyo yemeye perete ziba ku ngambo zose wewe abi wawe kubera tawa bavuze
nuko batapfuye realite sur terre twe turaronka amakuru ntuze Ego. turonka amakuru ari kuri tele hariya atubwira ku mwanya ingene biriko biragenda Ego. tubwira ati hapfuye abantu bangana gutya byagenze ukuntu mugabo kubera bagwana inkoho yabo ikajana kamera ahantu hose bijanye avuga ati gira ukuntu uvuye ko dukomeye byagenze ukuntu siko bimeze abantu baheze hariya Ego. bariko bamererwa nabi Apo. haya ntambara ntibazotsinda ntibazotsinda oya Ego. narumvije ntuze discours ya witwa Kanyiki ariko aravuga nyine urabona ko arogreta ababaye kameme umuntu bamusoma amaso ukavuga uti niba abantu hatoshobora kuvuga ati natsinzwe nananiwe arihagarara ko agatanga kuvuga ibintu arumvika ngo twarabyaye tugize ukuntu yo gutabara umugabo we ntabuja yibereye hajya donc ariko aravuga ati minembwe cyangwa turabona yuko ibintu byabaye nabi ntimureke bijya bintu barabireka ina ntambara si yabo pe kuko nta kuntu je n'uno munsi bamubwira ngo abanyamurenge bariko baricwa bagapfa gace kamwe gusa ka minembwe ahandi hose hameze neza kandi babana nabo nyene muri ko muragwana nuhaguma ikibazo donc urumva hatari intambara abanyamurenge bibereye neza kandi bacunzwe n'aba FRDC bari kumwe n'abarundi kandi babaje bati twebwe tubayeho amahoro umugabo agace kamwe kariko kagwana kubera iki ese ko w'abanyamurenge ni mu minembwe honyene oya kwa ibyo bagomba kumvisha ziho honyene oya uburundi bagiriza ngo uriko bufatana na Kongo bamara uno munsi ku isi yose niko butunze abanyamurenge benshi yego cyane ko atawo bariko barakomakoma ni benshi turagendana turahura muri centre ville n'ahandi yego kandi abanyamurenge bafite inshuti mu Rwanda baragenda yego bakaja kuziramutsa yego bagaca kuri aeroport bakabakubitira nk'amaviza bakagarukana n'indege y'u Rwanda bagaca binjira mu Burundi nta muntu bakomakoma ntawo kubaza ngo uvuye kwande ngo wari mu biki ngo wavuye kugambana ngo uvuye mu nama zibazo kika mugabo ico kintu cyuko bavuga bati tugwana mpaka bigenda uko bigenda kose kandi abantu bona bariko baraguherana abavyeyi bariko baramererwa nabi ukabona yuko umenga uteza kuguma wumvira ayo mategeko kandi amategeko y'umuntu mudasanga ako gace ntavuka aho uvuka iyo koze si yawe wewe ariko araronkamwo ivyiwe inyungu ziwe kurapfusha gusuhamba abantu ba misi yose yego izi ntambara barazireka yego apo ibiko birabera noneho kujya mu minembwe bitanga ubuhe butumwa ku banyamurenge ku bakongomani bandi bose ndetse n'abanyarwanda kimwe n'abarundi mwamere hoho koga ifisa amoko n'imbara amajana 550 yego koga ifisa abanyagihugu miliyoni 130 zingahe abanyamurenge umenga ntibashikana miliyoni 2 nawe negihugu none uvuga gute ingene ayo moko yose asigaye yego ayoboka ubutegetsi bwabo ubwoko bumwe gusa akarugo buvamwo bukayoboka ubundi butegetsi bwo mu kindi gihugu hama cyakindi gihugu cyaje kibabesha giti haguruka mugwane igihugu cyose kibe gwanyu Yesu miliyoni 130 nazingahe cyumuzishirahe mwe muri miliyoni 2 murazirukana kwere muzivide zive muri ico gihugu mugisigana mwenyene ibyo birashoboka oya je baza yuko abantu bakwiye kuraba ibyo barimo kuko kugwa mu mutego w'umwanzi canke muraguhenda yuko musangiye koze mugabo gukoresha ku nyungu ziwe bigaragara ari wewe ahindukiye agatwenga kutagira ubwenge kaya sijyambere yego sijyambere nikimenya amenye hariho abanyamurenge benshi uno munsi bamaze kubona yuko intambara atari yabo kandi bateza gushikira leta yabo bateza kuvuga bati twebwe natwe turimo kandi mu by'ukuri barimwo muri leta barimwo mu gisirikare barimwo ipolisi barimwo societe civile barimwo no ku mugwa mukuru wa Kinshasa barahari bakora business yego bakaraba nyabuna bakarabana mu maso
kugira ngo bamenye yuko intambara bagwanye intambara y'uruhendo iriko irabahekura kandi bizorangira n'ubundi uruhombo rubaye urwabo. Ego Apotre, yes, reka ngaruke kandi mu Burundi mu gusozera mbega ko umukuru arenganya abaruta canke abayoboye ivyiwe birangira gute, biramukomeza akarambira mu bukuru bwiwe kubera ubwoba bwo kumutinya yashize mu bantu atwara canke ivyo bintu biramusenya? Oya nibaza yuko nta nyungu zirimo, nabisobanuye kare. nagira nyine abwo ibintu bimera neza. Kurenganya abantu nakoreye ko ari deni umuntu abafasha azokwishura. Kuvuga ngo abantu rero ngo vyotuma ucurambira kuri iki na kiriya, si uko baba bagukunze kugira bakigumizeko, baba bagutinya. Ariko umunsi Imana ikwatsa inkoni y'ubuyobozi urangira nabi. Muri Afrika ndamaze kubona abantu benshi, reka no kwisi yose dayera, hariho ubutegetsi wasanga bukomeye, abantu bose bajugumira, bumvise izina ry'umuntu kumva bose ingingo z'amatako zirakomangana, ariko waja kuraba ingene barangiye, waja kubaza ukabaririkiza iby'imiryango yabo, bwa butunzi bari bafise isi yose, ibintu byose ingene byagenda ugasanga finale mu muntu yaruhiye ubusa. Hari umuntu asubira kuvuga ati none nk'ubu ikibi yakoze yikoreye iki? Iyo yicaye nimba kiriho ugasanga umuntu ari mu buhungiro, umuntu agenda arabundabunda, ivyo byose byarasanze, ibindi byarafashwe. None uwo muntu asubira kuvuga ati iyo njya bike nkiryamira kare, ariko nkabana n'abandi amahoro, ngaca imanza ziroranye, uwo masaje nisaziye neza, abantu bambona bakavuga ati Mutama wewe ukiriho ibintu byagenda neza, ari ukituyoboye, abantu bose baguha iteka mpaka bakaguherekeza n'igihe uhema izanyuma. Rero nibaza yuko uko biri kose nta muntu n'umwe yo kwitwaza gutoteza, yo kwitwaza kunyaga iby'abandi kugira ngo abari habo umutunzi, yo kwitwaza gutera igitsura canke kuvuga bati mu ntinye je ndi igikoko ahandi ho nzobereka, ngo yibaze yuko Imana iri mwijuru izomureka kugira ngo iyo nabi yakoreye abandi ayijane mu mva itayimusubijeko. Hari ibintu umuntu akora imbere yuko Imana izocira imanza isi yose, kabanza ukabirihira ngaho, maripo ni hapaha. Byiza rero umuntu abaye umuntu ashoboye kugira icyo afasha abandi, akaba umuntu ari mu kibanza cyo gusereva abandi, yokora neza mu mwanya wiwe. Yego, yokora neza mu mwanya wiwe, kuko sino ikibi wakoreye abandi kizokugarukako mu nzira zimwe canke izindi, mw'ikorosi rimwe ntazindi, aho muzohurira ntaho nzi, mugabo ndazi yuko ikibi wakoreye umuntu umurenganije, ikibi wakoreye umuntu ko musumvye igikenye, ibintu by'abandi wihaye ku nguvu canke ugatoteza abantu ubahoye iki canke kiriya, muntu uri kuranyumva nimba ubikora usaba Imana imbabazi hakiri kare, kuko agakono k'uburake bwayo kaba kari ku ziko. Umunsi umwe gahiye gasabuye neza irahinduka ikakumenako. Isi n'umwigisha iriko iratwereka nino aho iwacu. Je hari abantu nkiri muto n'ubu batavugwa mu mazina, batinywa n'abantu bose. Uno munsi turahura bakambwira tujya ninaka, witegereza ubuzima bayemo, ukaraba ingene abantu bamuha agaciro bace bamufata muri societe, kavuga uti finale ma umuntu w'Imana yoshobotse yoca bugufa akitwara neza kuko ibihe bihe bindi. Yego. Apotre, ni giki gitanga icizere ku Burundi no kugwaruka? Bo icizere kirahari. Icizere kirahari kuko iyo dufise indongozi zibona kure, zikaba zishobora kuvuga ati dukora ibikorwa mugabo bizovyara umusaruro muri generation iri inyuma, ni ikintu ciza cyane. Igituma hari icizere mu gihugu cyacu, abantu bakwiye kumenya agaciro k'ivyo Imana yabahaye. Uyu mutekano dufise, abantu bakawubyaza umusaruro, kuko igihugu kimaze imyaka gitekanye, ata muntu agikoma mu jisho. Ni ukuvuga rero muri uwo mutekano harimo ama opportunity ataza kabiri.
umuntu akwiye guprofita akavuga ati iki gihe cyiza Imana iduhaye ngomba kukibibamwo imbuto zizova mu bizontunga ejo. Nico gituma uravye President Ndayishimiye ibyo ariko arakora ntaviza kuvyerekeye manda yiwe gusa, aviza kuvyerekeye amageneration ari imbere, abubakire umushinge uzotuma umuntu wese abona iyo ari karaja no mu iterambere ry'imyaka izoza. Hamwe bavuga bati ibi bintu vyakozwe na naka ahindura abantu daboro mu mutwe, batangura bamenye yuko politike yiwe nta gutega amaboko birimwo, umuntu wese agomba gukora kuko icyo tumukora ni umutekano. Yarawugwaniye, yarembezeje umutekano urabaho kugira wemwe ibyo ukora bikingirwe. Ntukore umutima mu mutwe uvuga uti ibyo nikora ko ejo bizopfa, hari hazobihonyora, ejo bizogenda uku nuku. Turamaze kugira assurance y'umutekano. Yego cyo nicizere hamiki naco y'indongozi zihamagarira abantu kuvuga ati reha guhanga amaso amakungu, baza twiyubake. Burya mu bisanzwe nta uberwa n'impuzu z'intirano. Oya, nubwo yotire izishonye mu nyunzu z'inzahabu, bapfe kumenya yuko ari ya naka atari iwawe. Naho yokubera hari akantu kaguma mu bavuga ati mugabo sigwiwe bwawe. Rero urumva hari ibihugu bimwe bigira amanyama kubera bitejwe imbere n'imfashanyo. Iyo mfashanyo umunsi yohagarara bica bicika vyima ibobo nk'ibindi bigobo. Mugabo we ati dukore kugira ngo twe twiteze imbere mu vyacu, duteze imbere igihugu cyacu mu vy'Imana yadushyizemo byo giteza imbere, turi kumwe ata amacakubira hari, ata gikenye kihari, ata muntu ahohotera uwundi, kandi amahoro n'umutekano bihari. Mwini mvugo amahoro n'umutekano n'umutahe leta yahaye buri murundi wese. Yego, uwo ni umutahe ukomeye. Hari abantu benshi batabona akamaro k'amahoro. Ni igiko babwira muri umwanya. Oya, aboye mu bisanzwe bafise ingorane. Bazoze tubasengere baraboshwe. Baboke. Barimo badayimoni. Yego. Yes. Kuko umutahe wa mbere leta burya ikintu abantu bayironderako nico. Yego. Amahoro n'umutekano. Umutekano w'abantu n'umutekano w'ibyabo. Ibisigaye leta ntizigeriza cyangwa ubone president cyangwa umushikiranga aje kurima mu itongo iwawe. Wewe ngo umujyamye uze wikangura bakubwira ati byukuje itongo ryareze ibintu bimeze neza. No, ni wewe urimi wawe. Uwundi akarimiwe, uwundi akarimiwe, igihugu cyose kigaca kiba mu gahimbo kikamererwa neza mu mugisha. Yego. Uwundi akororiwe, uwundi akororiwe, ibikorwa byose umwe wese agakora iwe, ariko byose bigiye hamwe bikitwa iby'igihugu. We ntuzoje kuryama rero ngo uri gurakritika uvuga ngo nasomye ibintu bibuza naka yavuze ibi ku butegetsi atacu uri kurakora, nguce wibaza yuko ari leta izo kubikora iwawe. Umutahe leta yaduhaye wungana n'amahoro n'umutekano. Yego. Ibisigaye umwe wese nagerageza akore ibyo adashoboye, leta imusahirize imwunganire, mugabo kame bafise hagajeje intambwe. Bibiri tugira ngo twubahe indongozi tuzigamburukire mu bikorwa byose badutumye gukora. Rero nimba utagamburutse ukaba utariko urubaha vision canke yerekwa indongozi zatanga, ejo mu gitondo ugiye kuraba hari igihe uzosanga basigaye inyuma wenyene. Niho uzosigara urabesha ngo je leta ntaco yamariye, kandi mubanyi wakwereka ati jewe heraba aho yankuye nahangajeje kubera ibi nibi. No kuvuga rero mu yindi mvugo abantu bakwiye kuraba igihugu kikabishiyo ca bose, iterambere rikabijya bose. Ntabwo umuntu aryama ngo asinzire ngo avuge ngo je nzogira ibyo abandi bakoze. Oya. Yes. Ego ntugasinzire umukondora zose. Va mu rugo uje gukora. Uja kukivina ivyo bituma umuntu atashobora gutera imbere. Amatwe tugatera imbere rimwe. Apotre reka ndabashimiye cyane. Ndabakengurukiye nanje. Ego. Yes, ndabashimiye cyane gose mwebwe musadukiriye kuva ku ntango gushika ku mbere ya Ambassadeur Apotre Isidore Rehoboth benshi mwamenye nkambaye haga benshi mukumbuye ijambo giwe ngo rashobora guhumuriza imitima ya benshi aho kandi ishobore gutuma mumenya amakuru atandukanye mu karere. Yes, merci beaucoup, salutu kuri kuva ku ntango kumera. Asante sana.